sindi igihume sindi bwandi umuntu nk'abandi kandi ifise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo wa muhinzi w'umurava we wahinze ukeza wa muhinzi w'umurava we wahinze ugasaru ndawenda Twiganirira umuyaga uhuha wikomereza kugasaka kaina runyonga ku itariki ya 24 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 974 havutse umwana ahishakiye Said Braza niyo mazina yahawe n'abavyeyi biyo se w'umunyarwanda na mama wewe yakomoka muri Uganda aba bahunze bihugu vyabo maze bisanga kugasaka aho ningozi muri Butanyerera ku batahazi ari naho Braza yavukiye. Ndabahaye ikaze dutembere kugasaka tumenye amateka y'ubuzima bw'icyamamare Said Braza umugabo yarangwa n'ubwitonzi eka n'urukundo bidasanzwe. Erega sekure cyane ningaho mugashikanwa naho kumwumba hafi y'Ibusiga umuvuzo wambutse Nyakijima yamurenza kiremba no kuruhororo mu myaka ya za 60 igihe Burundi bwari mu nzira yo kwikukira mama wa Braza yakunda kuririmba indirimbo yahayagiza ukwiganzura kw'abarundi ari navyo byaratumye Braza agira icyumviro mu nyuma cyo gusohora indirimbo Burikukiye indirimbo yabiciye bigacika mu gihugu cy'u Burundi. Tariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaroni Burundi katigwa urashikirizwa intahe yabo yuko bwikukiye ko mama shiba nubo mu gihugu cyose kuri uyu munsi wagahimbare Burundi aho bwibarutse ifura imwe y'umuhungu. Impano yiwe yatanguye kwibonekeza kiri muto mu mashuri y'intangi Ngozi mwarimu wiwe umunsi umwe yaramuhamagaye ngo aririmbe Burundi bwacu araririmba ahejeje bose bamukomera amashi kubwijwe giza bamwumvanye. Mwarimu wiwe mu nyuma yamubwiye ko afise impano idasanzwe y'umuziki amuhanura kuyikurikirana impanuro Braza atigeze apfisha ubusa. Twiganirira inzigo y'inzikirizi sanga twiganirira hagera uwino yanguwi twiganirira hagera uwino yishuwi twiganirira iyo kivuye niyo. Akigera ku myaka 16 gusa Said yaramaze kwinjira mu mwuga wa reggae yahabwa inspiration n'abarindi nka Bob Marley, Peter Tosh, Lucky Dube. Yabona ko reggae ariyo nzira nziza yo kugeza ku isi ubutumwa bw'amahoro n'urukundo ibintu yari yaripfuje kuva kiri umwana. Ariko kubandaniriza umuziki Ngozi ntibyari bimworoheye. Said yasabye mukuru we yaririmbana na Chancho Hamisi muri Orchestre Nationale Bujumbura kumufasha ngo amushakire ishure mu gisagara ca Bujumbura aho yabona hari opportunity nyinshi zo guteza imbere kariyere yiwe. Uno yarabimwemereye maze amushakira ikibanza kuri lycée de la Comibo aho ni mu gisagara ca Bujumbura. Agezeyo
hampande y'umuziki Said yamara umwanya munini muri Centre Culturel Française aho yakunda gusoma ibitabo byinshi cyane. Aha yakunda cyane gusoma kuri Che Guevara, Karl Marx n'abandi. Reka sabimana isumba imanga twiganirira, reka mfukamire yaduhanze twiganirira, idufasha abacu dukundi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 Braza yari amaze gukora indirimbo za mbere, ariko kubera intureka zari zaduse mu gihugu byatumye ahungira muri Tanzania. I Dar es Salaam yaje kwitabira festival y'umuziki ku bajene bari munsi y'imyaka 200, maze iki gihabo wa mbere. Iyi nsinzi yaje kuba amahirwe yo kujipari mu yindi festival d'Orape, maze bimwugururira imiryango yo kuva ku mugabane wa Afrika aja muri Europe. Mu kugaruka mu gihugu Said yahise yumva ko ari ngombwa ko akeneye kwiga. Yerekeje muri Kenya kwiga ibijanye na tourism and hotel management. Mu gihumbi kimwe n'amajana 998 yasubiye i Bujumbura, ariko asanganirwa n'ubugwaye. Avuga ko iki gihe yakirijwe n'abakurambere, aho yahavuye yatigwa mbere atangura imigenzo yo kubandwa no guterekera. Mu byo yagezeko zaba nk'indirimbo Burikukiye, Yamezamenyo, Twiganirira n'izindi, avuga ko yabifashijwemo n'aba bakurambere, kuko n'inkoni yari afise yaravuga ko yashobora gukora ibitangaza nko gukiza abagwayi n'ibindi. Ni imihango nyine ya kera yiwacu yari narafashwe n'abakurambere biwacu icyo gihe, bitaba yuko njya mu muhango kubandwa, namara kujya kubandwa nkaca nkora umubando wo guterekera abakurambere bacu kugira ngo nabo basubire mu gitereko baze badushigikire, hanyuma nkaca nkora rero umuhango wa nyuma wo kwatigwa hamwe no kwimikwa. Byari ibintu birebire nyine by'imiryango ya basokuru bacu, nkeka barava muri za famille royale ntazi nanje hiyo mu Buganda iyo baje baturuka, ariko bansize mu mutima wo gukora ikintu cyo tuma trace z'umuryango wanje nizanje personnellement zitazozimangana muri generation future. Abantu niko babivuga ko ari gitangaza, kuko narashobora kwitwara nk'umuntu agwaye nk'intandara naye mushirako akacakira. Nivyo bari ngozi barabizi byarabaye cyane. Ugasanga nk'umuntu agwaye ibintu by'ibitezi by'iwabo, naza nkana nkumukora ko n'amazi bikaca bimuvako, kuko yaba ateragiwe icubahiro cy'ibwami. Urumva rero ni mico kama yiwacu, ni mpamvu tutava kuraka karanga nyene tukaguma kuko turazi yuko dushigikiye. Ko Burikukiye sinari kwishobajanye n'afise abavyeyi biwacu bashigikiye, ariko bura muri byose turimo biba ari ibintu spirituel. Ariyo mpamvu benshi babiye ko bari mu madini atemera ko hari ibintu byaki, ariko mbere ko amadini aza n'ubundi basukuru barakora iyo mihango kandi bakavura, bakatigwa, bagakora inkono, bagacura amacumu, barakora. Kuri we ntiyagiye mu muziki kubera amafaranga, ahubwo yari afise mission, yari afise ubutumwa yashaka guha abarundi n'abanyarwanda, ubutumwa bw'amahoro n'urukundo. Mu bihumbi 2016 yavuye i Burundi aje Kigali, ariko agezeyo yarafashwe arafungwa, yagirizwa gutumura kaganje. Byaramutangaje ukuntu yafunganwa n'inkozi z'ibibi zabicanye abasuma n'abambuzi, ariko wewe akaba ari karazira icatsi cimeza. Yavuga ko muri Rastafarisme ganja ribaha inspiration, ngo sikiyayura mutwe nkuko benshi babivuga. Said Braza yavye abana batatu, abakobwa 2 n'umuhungu umwe, ariko akaba atabanye nabi igihe kinini kubwo kugenda mu bihugu bitandukanye ajanye no kuririmba amahoro n'urukundo. Ntwari ntiziramba, kuko mwijoro rishira umunsi wa 24 ntwarane umwaka w'ibihumbi 2023 Said Braza yajyamiye ukuboko kw'abagabo mu bitaro by'intara ya Ngozi azize ubugwayi. Yapfuye afise projet nyinshi,
nk'izo kuririmba amahoro ku isi aho yitegurira kuririmba kuri Palestina Uburusiya na Ukraine. Ibi yaravyifuza cyane. Mu biganiro yakunda kugira n'abanyamakuru akunda kumubaza atese mu muziki warakuyemwe amafaranga afatika. Yakunda kubishura ati kwinjira mu muziki sinigeze njayo, nashize imbere amafaranga, nashize imbere ubutumwa bw'amahoro n'urukundo. Ati yonza gushaka amafaranga nari kuja mu bindi nko kudandaza canke ibindi. Iyindi mpanuro yakunda gutanga kwari ukuvuga ko umuntu akomezwa n'ivyo yaciyemwo, ibibazo yagize, ingendo yagize, intambamyi yagize, ivyo bituma umuntu agakura agakomera. Yakunda kuvuga ngo biragoye kubona umuntu akomeye w'igihangange yagize ubuzima bworoshe, bose baba baraciye mu bintu bikomeye. Nubwo yitavye Imana, Said Braza aracariho mu mitima y'abamukunda. Umuco wo gukunda amahoro, kwigisha urukundo n'ubwitonzi mu Barundi n'Abanyarwanda niwo muragi yasigiye abamukunda, akaba ari navyo yaharaniye ubuzima bwiwe bwose. Thank you man.